Hello everybody. Bakunzi shije namwe bagenzi muko muradukurikirana iminsi yari myinshi aha turi mu gisagara ca Bujumbura. Ndazi benshi murakunda kubona abantu benshi batembereza imiti uretse gusa yuko nubwo iyo hari abari ko baradandaza hari nabandi bikika mukiza bakaza gufunga ikiwani bakiyitirira ibintu bitari byo bakazana inimero zitarizo ugasanga umuntu akora business ariko afunga kiwani bakabyitirira besho ugasanga barabeshwe bahawe imiti yakora abandi ugasanga bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye bivanye nuko address baba bafise ziba zitarizo benshi babizeza gukora ku matelefone cyangwa ugasanga bakora mu group ya WhatsApp n'ibindi ariko no munsi je nafashe icemezo cyo kugira ngo ndabaronderere ukuri kose gukenewe hama ndabashakira makuru y'ahantu ujya mu muti bakunda kuvuga uva imiti itandukanye ivura ingwara zitandukanye cyane z'ikirundi z'ikirundi canke kama kubera ko ni ikigo ni association pour la promotion de la médecine traditionnelle APMT. Rero je nashimye kwishikira ku kibuga kugira ngo mvugane n'umuvuzi kama atuganirize byinshi aza kumusaba tangura twidondora gufata umwanya abaganize kuri byose by'ibise muyumvira abamara makenga kugira ntimuzosubire kuzimira nibyo ijya mitira baho kandi ziya ngwara bavuga ziravugwa zigakira mugabo gusa benshi bagiye barahura n'abafunga kiwani shaka roko ndabahe contact ndababwira ikibanza ndababwira ubikora kugira muzohore muza murishikira ku kibanza mureke guhendwa babahendesha nimero za telefone babahendera kuri WhatsApp babahendera byakure ahubwo ukishikira kugira ngo binashobotse banakuganirize banakugirire diagnostic bagupime kubera ko ubikora yarabyigiye nibindi byinshi bijanye navyo ushobora kubutazi ahubwo washobora kwa bifise ko notion leka ndamuhe ikaze tabwa twidondora hama ikiganiro nyezina byose ningaha kuri micro bandaye mane natwe mandiye mugire subscribe maze komisiyo situbazanira ibintu bizima merci. Bonjour na bonsoir bivanye naho muherereye ku mazina yitwa Ndekora Mireille nkaba nsanzwe ndi nutritionniste kuko nakurikiranye ivyerekanye na nutrition imene kuvuza abantu dukoresheje ibimera akazi sanzwe kwa kamisi yose ndi nutritionniste ku kigo c'ubuvuzi kama citwa association pour la promotion de la médecine traditionnelle tukaba tuvura abantu dukoresheje ibimera Imana yaremye ivyo mumva vy'imibirizi miravumba n'ibindi byose bitandukanye turabikombina tugakwamo umuti ushobora kuvura ingwara zitandukanye zibangamiye amagara y'abantu muri iyi minsi. Imiti hariho ni medicine zibiri zifise aho zihurira mugabo ziatandukanye ngo zifise aho zihurira. Medicine moderne ni kuvuga yuko ni bitumenyereye vy'ibinini binga ama produits chimiques biba bihinguye akaba ari kinini hakaba urushinge hakaba serum mugabo imiti kama nujya muti wiyahiye nimba wawusoromya ari umubirizi ukagenda ukawuvuguta ugakuramwo amazi ukayanywa atakindi kintu congeje mwe na kimwe ari uwo mutonye n'umweye atakindi kimwe kivata produits chimiques bashizemo cyangwa ngo nge bahinguye mu mashini ibindi birenze. Twebwe turafise adresse physique kandi bajya nabo usanga bashize ku ma Facebook hehe zijya ngwara ego zirabaho kuba umuntu yogira ubushake buke kuba umuntu yorangiza vuba byo twitweje kirasho precoce birabaho mugabo gusa twe dufise adresse uturonde tukubwira dusanga ku kibanza tukakwereka imiti tukaganira tukamenya na source y'iyo ngwara ufise tukagira consultation mu bisanzwe tukaganira tukakuganiriza tukamenya niyo byavuye origine yavyo tukakuva duhereye aho iyo ngwara yavuye kugeza aho ugeze ubu uko bumeze tukaguha imiti umva ko bitandukanye n'ivyo bindi vyabo banda bari kuri Facebook umutelefona ngo shira kuri limikashi ndakungikira umuti oya twe dusanga aho dukorera tukaguha umuti twakuvura twakwitonda twakuvura neza twagukurikirana kugeza ubu tuvuga ni ngwara dushobora ni turagerageza kuri byose hamwe ya maladie chronique turafasha afise ko cha diabete afise umutima ama hypertension abafise ibibazo by'amamibe arafise ibibazo by'igitigu ama hepatite igitigu nyene abafise ibibazo by'amaestoma amasima
cece na maladie chronique menshi turayavura harimwe n'ingaburo rero dutanga kugira umuntu agire amagara meza yongereza abasoda mu mubiri yikingira ingwara byaduka vy'ingwara bishobora gutera umubiri wiwe vyose iyo miti yose tuba tuyifise iyo ugeze ku kibanza turaganira tukumva ikintu urwaye umuntu akakuvura neza cyane ukagenda ushima Imana. Maladie chronique ni izingwara bumva bavuga ngo uyigwaye bakashaka kugira ngo uyigwaye ngo ntabwo ushobora gukira. Dufate nk'umuntu agwaye diabete, iyo umuntu agwaye diabete bavuga ngo diabete ngo ntikira, umva ngo uyigwaye biba biheze, niko bavuga. Niyo mpamvu bashaka ngo ni maladie chronique, umva ni chronique urayigendana iyo iri hose, ni chronique niyo ufise uzokwamana, niko bazitwa. Mugo twigeze ngaha turagukurikirana kuko ivyo nize vya nutrition, turaguha regime y'umudiabetike, hariho regime y'umuhypertandi, hariho regime y'umurwaye hepatite. Umva yo tugukurikiranye ngaha turagushyira kuri regime ukagira amagara meza. Niyo ngwara yitwa ngo maladie chronique ngo itakira, ukumva kugira agahengwe. Bivanye n'iyi monde turimwo ubu, bivanye na generation turi kubu, iyo uje uvuga ngo ufise ngo imiti ngo yongereza ibitsina, imiti yongereza ibisusu, ni nka benshi babikora nka marketing kugira aronka abakiriya benshi baze bagure ibiki. Mugobo iyo ushitse ku kibanza niho tumenya eske umuntu, kuko hariho kugabanuka sexe bivanye kuba barikinishije igihe kirekire. Umva nk'ubu bashobora kwisuza muri etat initial, mugiye byo kongereza navyo bisaba ko uza tukaganira tukamenya ko tugufasha. Bidakunda bikaba bidakunda, bikunda bikaba bikunda, vura mu gihe biba byavuye ku kindi kibazo wagize bigatuma sexe yawe igabanuka, byo turashobora kubivura. Ahabwo ico nize yuko hariho obesite, kuko obesite ni nyinshi, kujya burya buvyibuhe bukabije, ujya mu vyibuhe urenze. Iyo umanze kuvyibuha gusa cyane ni yindi type ya obesite ubufise, ahubwo baye ibinure vyinshi byabaye exe bikistoka aho inyuma. Nako usanga abagabo nabo byabaye vyinshi bikistoka kundo, wasanga afise inda nini ngo mu boss, kumbe ni ingwara afise. Rero niyo mpamvu n'ivyo bavangwa ni ibisusu baba bagize shobora kubatera ingwane mu nogo satwo turabavura ingwane zavuye ku ivyo bisusu barondera tutazi ingere babirondeye. Abantu bashobora gufasha vyoshe n'abantu bafise tuvuga mu vyibuho kabije, abantu bavyibuhe cyane bashobora gufashwa cyane vyihuta kuko imiti bihari yo kugabanya amagrese mu mubiri, kubaha ama regime, kubaha ibintu bishobora gufasha gusohora imyanda n'ingoga kugira ajya amagrese ayo nkasohokera, ukabaha imiti bafasha kuri elimination y'amadeshe, ugasanga umuntu agize agabanuka, ibintu bikagabanuka, zijya ngwara zururirako, ugasanga umuntu avyushe cyane agwaye ama hypertension, ugasanga yinjiye nk'ama diabete, tukazivura umuntu ugasanga arasubiye kugira umubiri nyene umeze neza, taye nzizi huye n'ibirafise basi, huye n'uburebure afise. Dukorera mu bibanza bitandukanye. Ku bantu baba bari ruguru, Ingozi turahakorera aho witwa muri galeri Memento, aho zahe galeri Memento turahakorera. Ukeneye uhari naho nyene arakwakira. Mu Kayanza naho turahakorera kuri centre imbere y'isoko, naho nyene haba hari umuntu ajeje kubakira. I Bujumbura twabyoroheje tugira muri quartier mu Nyakabiga avec de université, naho turahakorera, naho nyene ukeneye consultation urahashika. Twagira no muri ville kuri galeri Senebe imbere ya ambasade ya Congo, naho nyene twafise ikibanza, naho nyene ukeneye kwivuza urahashika bagakora consultation ugahabwa n'imiti. Ku bantu bakeneye imiti banciye kuri jewe ni 68 815 192, iyo no ni mwankosha kuri WhatsApp 38 815 192, nizo ni mwankosha kuri WhatsApp, canke ukatwandikira kuri email apmt.medecine-traditionnelle@gmail.com. Na page kuri Facebook ushobora kuturondera ku page yitwa imiti kama 257, bashaka kuturonderako ukadutora. Nkakunda guteramira muri centre ville, twarakoze twovuga ko akarusho kari kuri siège yo muri ville, kuko handi hose ku yandi masiège Kayanza, aha mu Nyakabiga, aha nyene turi n'Ingozi hoho ni kugenda ukoresha consultation ukaganira n'umuganga akaguha imiti. Mugabo akarusho kari muri ville, muri centre ville, nuko hoho dufise cafetaria diététique. Nimba ukeneye regime, ikintu kigufasha mu gitondo, ka petit déjeuner kari saine, kameze neza, gashobora gufasha ku mubiri,
tuzoba tuhafitiye amata y'isoya, tuzoba tuhafitiye umubiri dutetse, tuzoba tuhafitiye teve imeze neza, tuzoba tuhafitiye ibintu byose biva mu bimera bishobora kuva mu bimera agafasha umubiri w'umuntu, bizoba bihari. Ni kuri Gaerise Nebe, niho muzo bisanga ari mu gitondo, ari saa sita yo ku mugoroba. Tuzoba tuhakira abantu bakeneye gufungura neza. Ni kuri Gaerise Nebe, uvuye ku mabisi ya ville ushuduga uja kuri Bankobu, ugeze muri ya rompo ya Bankobu ushukata ibubamfu, kasi ibubamfu ushikira kuri ambassade ya Kongo. Onze ambassade ya Kongo haca kwikira inzu ya Sokabu. Ugeze kuri inzu ya Sokabu haca kwikira Gaerise Nebe, ushabinjira indani ushutuma naho dukorera. Nko besha ngaho bakunda kwiyumvira ngo ubona ko yavuze ngo umubirizi nayo ndafise muhira shaka nowa nkawovuguta. Akawusho dufise impamvu tubamagarira kugira ngo nko tuyihingura tukayitekera neza ikagira esthétique ku buryo umuntu awunywa uvanze n'indi miti myinshi ukamufasha kubaza afise. Dufate nk'akarorero nk'umuti nko kuri amibe. Umuti wa amibe ko tuba dufise abaruyu witwa rubagantare. Uyu ushobora no gusamba kise d'amibe kugira ngo dufate amafragile, ugasanga ufashe fragile amibe ngo iraheze imisi atagashira gacigaruka. Yukoresheje uwo muti hano kuntu ubutekeye besha koza kuvuga ngo ni imivinyo. Urabona ko tuba tufise utekeye neza umagasha ufata kuri amibe ubusezeye. Ari amasinye menshi ya amibe benshi barayazi, kuzura inda, kuja ku mwanda mukuru bikanka, ugasanga bimwe uri ifungwa zimwe zirakuriye mu nda urafuruti. Ibyo byose ni ibimenyetso vya amibe. Urumvise umeze gutyo udushikira twaguha umuti nawo nuyu. Ku bantu bafise ikibazo bagira bumva ngo bari amasumu, naho turafise umuti wabo witwa rudahusha. Nawo nyene uje ku kibanza turawuguha tukakuvura amashano atandukanye. Kushana ntabwo ari ubwoko bumwe. Kuba mama bagira kutagira ubusha, mama nabo kutagira amavangingo, amavangingo nkunda kuvuga ngo na amazi. Imwe nkunda kuvuga ngo nukubura nukutagira amazi, amata afise ngo amazi nibiki. Twivuge mu kikundi kimenyerewe kutagira amazi, imiti yabo nabo tuba twifise, no kutagira ubushake ko nama barabura ubushake. Niko batakunda kuyivuza ngo babivuga nabo nyine barabura ubushake, imiti yabo abariye. Kukwado c'amaso naco nyene tuba dufise umuti ihinguye itekeye neza ifasha kwado c'amaso. Aho twatongeza ko tuguha na regime nimbo gwa amaso tukagwana na regime ituma umuti ukora n'ingoga. Ifasha umuti ugikore n'ingoga. Turafise umuti w'abamama bakunda kugira kujya wumva ngo indango zirikorora fausse couche. Indango zirikorora nabo nyene tubaha umuti witwa ibanga rya madame. Nande uzona usanga ngo iyo byo Facebook ntabwo dosanga bawushize kuri Facebook ngo barawufise. Nibanga rya madame, umumama wese afise ikibazo ngo cyo kugira cyo koroga inda zigakoroka, kuziba amatrombo gasanga yarazivye, ni kuvuga imiyoboro bavuga ni imiyoboro ntanga. Ugasanga yarazivye nawo nyene akoresha uyu muti. Iko chama infection naco nyene nico kwasido kinakomeye cyane gushobora gutuma n'umumama atashobora no gusama. Imiti ya infection ni ku badamu, mu mudamu afise ko cha infection adusanga ku kibanza tukaganira tukamenya infection y'uko imeze ngene yaje twamuha umuti. Ko cha estoma naco nyene turafise umuti wawo. Afise ko cha estoma, gastrique, douleur abdominale n'ibindi. Koresha uyu muti wa estoma, amido d'estoma. Amenya kujya akamoto kabi mu kanwa, amenya ava nk'amaraso, kuva kuwibosheje ukavamwe amaso mu binyigishi. Umuti wabo n'uyu niko gatkoze mu makara. Amakara tuzi ko yemeza cyane ku menyo. Barabikoze neza oriye yuko uja kwibosesha amakara, baratse amakara irabura, brosa isa nabi, ucukoresha colgate y'amakara ifasha menyo neza cyangwa wasanga menyo numwerere. Kindi kibazo kibangame abantu beshi mwimisa no shagwa grippe. Eucalyptus ariyo tukura mu eucalyptus, umukaratusi ufasha kwazo shekeye n'ubuhumekero. Ayo magrippe, ayo manjine, izo asima, izo sinezite byose ukoresheje eucalyptus irabivura neza cyane.
ibi tuvuze ngaha ibi two turasigura ngaha ni kugira ngo abantu babone imiti dufise ashobora kwiadressa ahereye kuri iyo miti ko dufise imiti myinshi cyane ushitse ku kibanza ugahura n'umunutritioniste aragusigurira akaguha regime akabwira consultation akagukurikirana neza ku ngwara yawe ugakira ukazana n'abandi kwivuza. Ikindi naco ni mashobora kubona ndi ngaha jenyene byose je ko ndabivuga ntabwo nikorana nkwana n'abandi benshi abantu bazogiga mpego yo gukurikirana ry'amapage yose navuze iyo y'imiti kama desa 57 abantu bazo kuri page Facebook bazokurikirana YouTube bazogiga amahoro yo kubona abandi bantu dukorana bafise n'ubumenyi burenze mu vyerekanye imiti kama harimo na nyene gushinga iki kigo ca association pour la promotion de la médecine traditionnelle nyene kugishinga muzo mubona nawe bisigurire byinshi umenye byinshi afise burenze muzo mubona murakoze.